I Bujumbura no mu bindi bisagara byo mu gihugu hagati, ikibazo c'isuku cahagurukiwe. Leta y'u Burundi iherutse gushiraho itegeko rigena ihadabu rihana abarenga amategeko ajanye n'isuku mu bisagara n'ahandi mu gihugu. Iri tegeko ryo kuwa 9 Gitugutu 2025 ryashizweho mu ntumbero yo guhasha abata imyanda aho babonye hose ndetse n'abatagirira isuku ibibanza bakoreramo. Nkuko biri muri iryo tegeko ryatuwe ko umukono n'ubushikiranganji butatu, intwaro yo hagati mu gihugu, ikigega ca leta n'ubwo amagara y'abantu. Ayo mahadabu yashizweho mu ntumbero yo kugarukira isuku mu bisagara n'ahandi mu gihugu bivanye n'icaha umuntu yakoze. Ihadabu y'ibihumbi 5 niyo azocibwa wese azorenga itegeko rigenga isuku n'isukura, harimwo kwituma umwanda muto canke mukuru mu kibanza kitabigenewe, gutagaguza ubucafu n'udutegekezo tutabora n'ibindi. Ibihumbi 50 bizocibwa abantu bata imyanda, amazirantoki, inyama canke ibikoko byapfuye mu nzuzi. Ibihumbi 100 ni kubakorera mu mazu y'uburiro, ubunywero, amasengero n'amasoko ariko hatagira toilette. Iki gihano kandi gihabwa abanywera itabi mu bibanza bihuriramwo n'abantu benshi bagatumurira ko abandi umwotsi. Iryo tegeko ryerekana ko abafise amatongo ariko batagirira isuku inyuma yayo bazocibwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 50 bivanye naho itongo riherereye. Ihadabu y'ibihumbi 500 niryo rizocibwa amahinguriro arekurira amazi mu gahinga. Abajejwe isuku hamwe n'abastanteri nibo bazosuzuma ishigwa mu ngiro ry'izo ngingo. Uwutevye kwishura ihadabu yaciriwe ashobora kongerwa ko ibice 2% by'ihadabu yari yaciwe. Naho iyo ngingo igaragara nk'ije gukemura ibibazo by'isuku mu gisagara ca Bujumbura ahatari hakisuku nirishemeye cyane cyane mu bibanza by'uburiro. Uhereye ku bifungurwa biba biriko birahategurirwa ugashika no ku bikoresho nta suku rikwiye riba rihari. Umunyagihugu umwe aba mu Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura yabwiye Iris News ko nubwo izo ngingo ziriko ziramara hafi kwezi nta kinini kirahinduka. Ati benshi barazibonye yamara nta kintu barahindura, nta suku. Ngo uretse muri ayo mazu y'uburiro no mu bunywero butandukanye isuku sikirenga. Ikibazo c'ikina ry'amazi meza naco kiza gisongera isibo. Uko kubura kwa amazi gutuma ibikoresho bakoresha bitagirirwa isuku rikwiye, hakama urusazi ruguma ruduma ruva ku bikoresho ruja ku kindi, eka mbere ugasanga naho abantu biherera si heza. Mu gihe rero hagize iminsi havugwa ikiza ca kolera mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura, uyu munyagihugu asaba ko itangwa ry'amazi cyane cyane muri ako gace ryogenda neza. Uwundi nawe yagize icyashikiriza kuri iyo ngingo, yasabye ko hoba guhana atakinya aborenga kuri ayo mategeko aherutse gushinga. Kubwiwe ngo abarundi bigaragara nkaho atangubu bashira mu bijanye n'impinduka zifuzwa mu by'isuku n'isukura. Uyu musumyi wa Iris yibukije ko ari kenshi umukuru w'igihugu n'izindi ndongozi bama bahimirije ariko bikamara kanya urume rumara. Tumwe mu turero yatanze ni nk'aki gihe Evariste Ndayishimiye yifatiye umukubuzo ubwiwe atanguza indwi hariwe isuku. Ivyo byabaye indwi imwe, inyuma yaho nta cakurikiye. Yongeye kandi aragaruka ku itegeko ryari ryatanzwe ku mukuru w'igisagara ca Bujumbura ryo guharira iminsi 3 mu ndwi ikibazo c'isuku. Anibaza kandi ingene iryo tegeko rizogira kamaro mu gihe ataco rivuga kuri ya mashira hamwe yegeranye ubucafu mu makarti. Niho ku bwanyu murizera ko iryo tegeko rizozana impinduka zirama?